mwebwe muri abakozi b'igihugu muribuka mwe twari muri foro mwararavye amasanamu iyo bashize kuri ekran isanamu ya kamera ya RTNB yango jewe nukobera mbatwa vyose nico ituma mbona vyose je niyo ndiko genda mwibarabara burya ngenda ndaraba ikintu cyose kiri kwibarabara iciza ndakibona ikibi ntakibona ndimwe mu modoka ya nimwe habe mwiyumvira abaguverineri barabizi ko murande bahamagara ibintu mbonye nibikinga. Amajambo yose y'umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye yidogera televiziyo y'igihugu ku masanamu yigeze gucishwa ko navyo mukaza kubikurikira vyose mwidonido yano makuru. Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uno mwatugiye kubageza ko amakuru n'ibiganiro bigezwe ko muri kano kanyenga mu gihugu c'u Burundi n'amakuru tuseko kuri byinshi bigiye bitandukanye cyane ku mukuru w'igihugu Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye. Murano makuru ni byinshi tuza kubabwira aho tuza kubabwira ingene umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye yidogeye televiziyo y'igihugu n'abakozi bayo. Hari amasanamu yigeze kunyura kuri iyi televiziyo y'igihugu ndetse akaba ari nayo yatumye umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye ava mu gacerera akavuga ko agiye kwifatira mu minwe iki kibazo. Mbere yaranidogeye abakozi bo muri iki kigo yabagirije ko ivyo bakora hari ivyo bakora bidasiguritse bigaragaza ishusho y'igihugu nabi. Byose mukaza kuvyumviriza. Reka tubabwire kandi ko televiziyo y'igihugu nayo iri mu bigo vya leta bigenerwa amafaranga umwaka ku mwaka bizokoresha mu guteza imbere ibikorwa vyabo ndetse no guteza imbere umwuga w'ubumenyesha makuru. Turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye. Imbere yuko tubabwira ivy'aya makuru, reka tubabwire ko umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye yuguruye inyubakwa iteye igomwe mu ntara ya Gitega, akaba ahejeje kuyugurura icese. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero ahejeje kugurura icese hoteli Matergo Hotel yubatswe n'ababikira bo mu muryango wa Bene Tereziya. Umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije ahejeje kugurura icese yaboneyeho akaryo ko gusaba n'amashiramwe yitwa ko adaharanira inyungu za politike kubarabira ko akarorero bakareka kunegura gusa maze nabo baze barerekana akarorero keza ko bari ku kivi mu guteza imbere igihugu c'u Burundi. Iyi ni hoteli yavugisha abantu benshi kuri uyu munsi. Ni hoteli ni nyubakwa yakira ingenzi nk'uko narimpejeje kubabwira, ikaba yaravugisha abantu benshi ku mbuga ngurukana bumenyi ubuheruka. Aha aba n'abariya bakaba babona ko ishobora kuba ariyo nyubakwa ya mbere iteye igomwe yakira ingenzi yoba yubatswe mu gisagara ca Gitega. Hari n'abagera kure ndetse bakayifata nk'iya mbere mu Burundi bwose. Amakuru adushikira ava mu bakozi b'iyo hoteli nuko dukorwa twa nyuma two kuyigira neza twarangiye n'umunsi w'ejo. Kuri uyu munsi rero igenekerezo ya 10 ruhesha umwaka wa 2023 akaba ariho umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye yobayuguriye icese. Bamwe mu bavuka mu ntara bakorera mu gisagara ca Bujumbura bavuganye na kimwe mu menyesha makuru vyandikira mu gihugu c'u Burundi bemeza ko batarya umunwa ko atahandi ubu bagiye kuza barashikira atari muri Matergo Hotel. Bamwe mu bene gihugu bo mu gisagara ca Gitega bo bashikirije ico kimenyesha makuru ko abo bihebeye Imana bateye iteka bidasanzwe intara yabo hamwe n'igisagara cabo kikaba n'umugwa mukuru wa politike. Imbere yuko tubageza ko hano amajwi y'umukuru w'igihugu banza ufyonde sabone cyangwa subscribe kuri Twitter wafyonda ko kugira ngo utajucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure uri mu bambere. Nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Reka dutangurane n'umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye yashikirije mu nyuma tuze kugaruka tubandanya nandi makuru. Ko namwebwe muri abakozi b'igihugu muribuka mwe twari muri foro mwararavye amasanamu iyo bashize kuri ekran isanamu ya kamera ya RTNB niyo bagize kuri ekran isanamu y'indi kamera yo muri print ngito sa mutabibonye kamera ya RTNB ari yishize ko wasanga kwirabura ruri kumengana ibikovu biri mu maso umuntu nabo bafise ivyuma bikomeye cyane nibo bambere bafise ivyuma bikomeye muri RTNB
mugabo hanze abajya abandi bo muri prive bashize ko akamimaje kabo kabona gasa neza ivyo ntimwabibona ngira ngo jewe nukubera mbazwa vyose nico gituma mbona vyose je niyo ndiko genda mwibarabara burya ngenda ndaraba ikintu cose kiri kwibarabara iciza ndakibona ikibi nkakibona ndimwe mu modoka ya nimwe habe mwiyumvira abaguverineri barabizi ko muranda bahamagara ibintu mbonye nibikinga hajya muzi ko ntabibona yani cyo gituma ndabibona haziga image ntazibona oya mwashaka muze murabe ibintu mu bacahindura nkuko ndabivuze n'isanga reka hajya mu muraba bakebura kuko baratinya kubabwiza ukuri je ndabwiza ukuri ndazi ko mu muca muja kwicara muti tuwe performa natwe nkashi handi ariziko muca mubikora ahandi ho muraza ama image muramusohora kuri za Facebook muramuzibona ku ma internet ama image la internet zosanga sana kuva no munsi rero namwe muhindura igenda mwicarire technicien mukore tubone muri performa ariko mukwiye kwigisha bajya ba prive ingene ama image afatwa ingene amakuru atangwa ni mwebwe abamenyesha makuru bo muri television nationale nibo baba bigisha abamenyesha makuru bo muri prive mugabo nabo biga mu bandi iyo tutavuga iby'imishahara ntimwari kuronka bwahanura nari nakibagiwe namwebwe muciye muronka. Mu yandi makuru reka tubabwire ko inama shikiranganji y'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC yumvikanye gukuraho intambamyi za visa hagati y'ibihugu bigize umuryango. Ivyo bikaba vyarabaye mu nama shikiranganji igire ya 42 yahuje abashikiranganji bajejwe ubudandaji bo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC yabaye ku igenekerezo ya 6 ruheshi mwaka wa 2023 bakaba barabiye hamwe ndetse bakanumvikana ko hakuweho intambamyi za visa ku banyagihugu mu bihugu bigize uyu muryango mu ntumbero yo kuborohereza kugiranira imigenderanire hagati yabo, korohereza abakora urudandazwa hamwe no mu ntumbero yo guteza imbere amahinguriro n'amashirahamwe y'ibihugu vyo muri uyu muryango. Abo bashikiranganje bakaba bamenyesha ko bafashe iyo ngingo nyuma yaho bumvise imyidogo ko abanyagihugu bavuye mu bihugu nk'u Burundi n'u Rwanda babanza gusabwa amahera yo kugura visa iyo bagiye mu gihugu ca Sudani du Sud na cane cane iyo bageze ku kibuga c'indege mpuzamakungu kiri i Juba. Iki kikaba arico kibazo nyamukuru catumye iyi nama ikorana. Ni inama irimwo abashikiranganje bagiye batandukanye ndetse bakaba baranaganiriye kuri vyinshi bigiye bitandukanye cane cane ariko baravye ku migenderanire hagati y'abanyagihugu bagize ibi bihugu bose, mbere banarebera hamwe ingene izo ntambamyi zose zokurwaho kugira ngo vyose bitangure kugenda neza. Iyi nama rero igira ya 42 ikaba yarabereye Arusha ku gicaro ca EAC, ikaba yarirongowe na Marie Chantal Nijimbere asanzwe ari umushikiranganje u Burundi ajejwe ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Abo bashikiranganje bakaba bamenyesha ko bafashe iyo ngingo inyuma yaho bumvise imyidogo ko abanyagihugu bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye iyo bageze mu gihugu ca Sudani yo mu manuko ho basabwa visa. Abo bashikiranganje bakaba barasavye ko gushika mu kwezi kwa Munyonyo uyu mwaka wa 2023 ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko bigisaba amahera ya visa ko vyoba hageze izi ntambamyi zose zafuswe. Ngivyo rero gira icyo shikirije muri commentaire kuri iyi ngingo yoba yafashwe n'inama shikiranganji yakoranye cane cane ibihugu vya Afrika y'akarere ka Afrika y'ubuseruko yumvikanye ku gukuraho intambamyi za visa hagati y'ibihugu bigize uyu muryango. Nako kandi mu yandi makuru tuza kubabwira ko hari ivyatangajwe na Buramatari aho baburamatari babujijwe kongera gutanga impushya z'abegeranya umwimbo bawujana mu zindi ntara. Nkuko biri mu itangazo ryatewe ku mukono n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse ku igenekerezo y'umunani ruheshi uyu mwaka wa 2023 yasavye baburamatari ko kuva ubu impusha z'abagura begeranya ivyimburwa mu ntara kugira ngo babishore mu zindi ntara ribangiriwe guhera ku igenekerezo ya 20 ruheshi mwaka wa 2023. Umushikiranganje Martin Niteretse yamenyesha ko harekuwe gusaba gura ivyimburwa bike bike byo gufungura mu ngo zabo. Akaba amenyesha kandi ko
akaba amenyesha kandi ko uzofatwa ariko haregeranya ibifungurwa nk'ibigori, amasaka, ibiyoba, umuceri, ibiharage n'ubushaza imbere y'igenekerezo ya 20 ruheshi umwaka wa 2023 ko azohabwa ibihano ruhasha nk'uko iryo tangazo ry'umushikiranganji ribivuga. Ati dufatiye ku itangazo ry'Ibanki Nkuru y'Igihugu ryo kugenekerezo y'indwi ruheshi umwaka wa 2023 yagarika inoti 10 z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 vy'amarundi zakozwe ku igenekerezo ya 4 mu kakaro umwaka wa 2018 gukoreshwa mu Burundi. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano butegetse babura amatari n'abajejwe intwaro muri rusange kumenyesha bene igihugu bose iryo hagarikwa bongera babibutse guhinduza izo noti na shasha guhera ubunyene kugira ntibazoje kurundana wa munsi w'igenekerezo y'17 ruheshi ico gikorwa kizorangirira ko. Abajejwe intwaro kandi bategetswe guhimiriza kurarika no gukurikirana ico abene igihugu bose bafise bene izo note kugira ngo bose bazihinduze na zishasha mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana abegereye ata noti nimwe isigaye. Abajejwe intwaro basabwe gukorana n'inyamiramabi mu runani kugira umwene igihugu ahabwa amahera amashasha angana n'aya kera ajanye guhinduza. Ata muntu yitambitse hagati yiwe n'abamuhindurira izo noti. Ubushikiranganji kandi bukaba bwarabonewe no kumenyesha ko itangwa ry'impusha zo kugura begeranya ivyimburwa mu ntara ribangiriwe guhera uyu munsi gushika ku igenekerezo ya 20 ruheshi. Guhera uyu munsi harekuwe gusa abagura ivyimburwa bike bike byo gufungura mu ngo zabo. Nguzofatwa ariko aregeranya ibifungurwa nk'ibigori rero, amasaka, ibiyoba n'umuceri, ibiharage n'ubushaza imbere y'igenekerezo ya 20 ruheshi azohabwa ibihano uruhasha n'ujejwe intwaro canke umutekano atazofata ingingo zibereye zo kubuza yegeranywa ry'ivyo vyimburwa twavuze ngo nawe nyene azohanwa bimwe vy'akarorero. Marite Niteretse ni vyinshi yamenyesheje ngo bamwe bakabona ko rero umushikiranganji yoba ariko ararwanya ko hobaho abikika mukiza bakagura umwimbu ayo mafaranga ariko arakurwa ku isoko ni banki ya BRB canke ngo habeho abitambika hagati yiwe n'abamuhinduriza izo noti bamwe biyita abakomisiyoneri. Ndawukengurukiye rero tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utaje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho babayerereye hose kugira ngo nabo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bizwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze mbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure n'Umuhoza TV Imana ibahe.